Turabahaye mwiriwe mwebwe mwese mushishikara mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Eglise. Turi mu kiganiro canyu c'ishengero ndetse n'amadini, aho twihaye kuza turavuga kuri ivyo bibazo ishengero ry'uno munsi rifise, ndetse nico cose gishobora guteza imbere igikorwa c'Imana mu gihugu c'u Burundi ndetse no kw'isi yose. Tudatevye tugomba tubahe umutumire dufise uyu munsi, mushinga ntahe umukozi w'Imana. Turaguhaye ikaze hano. Murakoze cyane. Tubonye ariko twifuza ko musubira kwidondora. Murakoze cyane gose. Yego. Jo nitwa NDUWUMUKAMA Charles. Nsanzwe ndi umuvyeyi mukuru w'ishengero rya Plein Evangile. Ariko sindi representant legal. Donc naratanguje uwo murimo w'Imana ndawehereza abana navyaye mu buryo bw'impwemu. Wala nkaba kandi ndongoye urwego rukuru rujejwe amadini n'amashengero mu Burundi au niveau national. Ego turumva yuko ufise igikorwa kidasanzwe, usanzwe uhuza abantu bafise ibibazo mu mashengero. Ariko none kandi watubwiye ko uri n'umuvyeyi mukuru w'ishengero rya Plein Evangile. Mbega ivyo bikorwa bikora gute? Urabijanisha? Ego byose ndabijanisha kuko nibaza ni igikorwa Imana yampaye nk'ingabire. Urazi yuko ari igihe abantu bagenda mu murimo w'Imana bitumye, ariko novuga yuko kuri ico gikorwa Imana mu by'ukuri yarampamagaye irantuma. Naco gituma ivyo bikorwa byabe by'ishengero ryacu canke byandi mashengero byose nshobora kubikombina nkabishira hamwe nkaheza nkabiyobora neza, nkatunganiriza amashengero n'amadini. Mbega ko utubwiye ko usanzwe uhuza abantu bafitaniye ibibazo mu ishengero, nawe tukumva ko washikirije ishengero kariha wundi muntu wavyaye mu buryo bw'impwemu. Mbega ntabwo bufise ko bashobora kuri gutwara? Oya, ishengero ni iry'Imana kandi ishengero si iry'umuntu, kandi sinarihaye umuntu. Narihaye narishikirije abahamagawe n'Imana nkuko naje nahamagawe n'Imana. Hanyuma rero ni igikorwa nkuko Paulo yatanguye igikorwa mvuga butumwa agatanguza amashengero muri Aziya nkuko mubizi mwese. Mugabo harageze igihe ashikiriza umurimo w'Imana abana yavyaye mu buryo bw'impwemu ba Timoteyo, ba Filemoni n'abandi. Voilà, donc nanje nuko nakoze. Donc naravya amashengero atandukanye menshi mu Burundi, n'ibikorwa by'iterambere, amashuri, les écoles primaires secondaires. Hanyuma rero ndaheze ndabishikiriza abandi barongozi, sinabishikirije umuntu umwe gusa. Ndabishikiriza inzego z'ishengero uko ritunganijwe rya Plein Evangile. Ego ubuheruka waratubwiye mu kiganiro giheruka, waratubwiye ingene amatati musanzwe muyatatura hagati y'abagize ico bapfa mu ishengero. Waratubwiye no mu kiganiro gikurikira yuko ishengero naryo nyene rifise amategeko arigenga, ko ritagenda uko ryishakiye, ariko hariho amategeko asanzwe arigenga, ingene rivuka, ingene rizigamwa, ingene rikura, ingene rishobora gukorana n'inzego za leta. Uno munsi naho turagiye kukubaza ingene mw'ishengero amatati ashobora kuvyuka hagati y'abarongozi ndetse n'abarongowe. Uno munsi nico tugiye kuvuganako, n'abariko baratwumviriza muri kino kiganiro c'ishengero. Tugiye guca hirya no hino ingorane zishobora kuvyuka mw'ishengero, aho usanga abarongozi badacana uwaka, batavugana, ndetse bamwe bakigiza hirya abandi. Uno munsi umukozi w'Imana twatumiye muri studio za televiziyo Eglise agiye kutubwira nk'umuntu ariko arabikoreramwo. Rero umushinga ntahe umukozi w'Imana uri hano muri studio za televiziyo Eglise muri kino kiganiro, turashaka tukubaze, mbega Charles, ishengero rivuka gute? Ishengero ritanguye neza riba ritanguye gute? Bon, ubwa mbere na mbere ico novuga, ishengero ni ryari ritangura neza. Ishengero ritangura neza igihe rigiye kuyoborwa n'umuntu vy'ukuri yahamagawe n'Imana. Atihamagaye canke ngo ahamagarwe n'ibigumbagumba vyiwe, canke ahamagarwe n'akarwi. Hari kuja mu karwi ugaheza ugasanga ugiye mu bandi, ukobona abandi bariko barugurura amashengero nawe ukajamwo kugurura. Alors que umurimo w'Imana ni ikintu kiri sacré, nuko nuvuga mu Gifaransa, ni ikintu kiri sacré.
urinda guhamagarwa na nyene ibikorwa databuja Imana yaduhamagaye. Kuvuze ngo umuntu yahamagawe hari umuntu atashoka abitahura guhamagarwa umuntu yobimenya gute ko ni cyo kirekire cyane cyo muhamagaro ni kirekire cyane mugabo Imana iraguhamagara mu murimo wayo iciye mu ngabire yashize muri wewe. Iyo rero uhamagariwe kuba umwungeri w'ishengero canke kuba intumwa twita umwapotre, no kuvuga ko ugaheza ugahamagarwa neza rero, no kuvuga ko ntuza gutangurira kwitanguriro ry'abandi bubatse, no kuvuga iki ngahanye. Iyo utanguye uwo murimo utangurana n'imvuga butumwa, ukavuga ijambo ry'Imana, ukaribwira abantu bari mu byaha kugira bave mu byaha bahinduke babe abantu b'Imana bazima kandi bakwije ibyangombwa byose Imana izo bashiramo. Donc ico ni cambere rero urumva no guhamagarwa, hanyuma ukaca ugenda ukababwira ijambo ry'Imana ukabaroba. Ica kabiri ubashikanye mu ishengero uca utangura rero kubigisha ijambo ry'Imana, kubigisha kugira ngo ubahindure gusa nawe namba nawe usa na Kristo Yesu. Urumva c'est une transitivité en fait. En fait uwo muntu rero aba ari umukozi w'Imana yahamagawe neza. Biratandukanye rero nibi turiko turabona muri no minsi aho usanga ivy'amashengero byacitse urudandazwa canke biriko biracika urudandazwa kuri bamwe, si kuri bose mugabo ni kuri bamwe. Aho usanga rero ishengero ritanguye nabi ritangura gutya rero ni ya mashengero wirirwa urabona babakozi b'Imana uhora ubona aho mwibarabara muhora mwibarabara ugasanga yatanguye umurimo w'Imana abanje gusambura ishengero yasengeramwe, ugasanga yatwaye korale yose, cyangwa ugasanga yatwaye umushefu wa korale, cyangwa ugasanga yatwaye umupastori. Ni ntumbero yo kugira ngo wa muntu aheze aze kuvuta gukwega abandi bace baza mu ishengero. Ntiriba ari kibaye ishengero rero. Yego turakunda kubona kenshi ico vuze ati umuntu ashobora kuva mu ishengero akaja gushinga irindi. Hari gihe umuntu ashobora kuba mu ishengero muga ntamererwe neza bivuye kuri mwebwe abapastori. Mukavuga muti uyu ntitumusengera kandi nawe nyene akabona yuko abikwiye akavuga ati jewe rero ndagiye akagenda yarakomeretse. Mbega ivyo byo ntibishaka kuba birimo mu bintu bituma amashengero atangura nabi. Novuga yuko mu by'ukuri uwo muntu aba yihenze cyane gose, kuko naho abarongozi bo kuburabuza ntabwo Imana iburi inzira, ariko inzira y'Imana twe tuyironderera. Ni Imana yo nyene iyironderera igaca muco twiyita mu bidushikiye kugira ngo Imana ice inzira ari za circonstance kanaka kugira ngo yo nyene ice inzira usange washikanywe muri bwa burongozi cyangwa muri wa murimo w'Imana ariko uticiriye inzira. Kuko twese mu bisanzwe ndaguhakarira kuri jewe je ndasengera muri Pentecote, ni shengero ryanje nkunda 100%. Niko uravyumva ndarikunda 100%. Igihe rero haba ukutumvikana bisa nkaho nasohowe, uravyumva bisa nkaho nasohowe, sinigeze mfata intumbero yuko jewe nova mu ishengero ndagiye ndagiye gutanguza donc mbere nari nzi yuko atari ndi shengero ryiza rishobora kugororoka atari shengero rya Pentecote. Ico gihe nari umuvuga butuma sanzwe yego umuvuga butuma nanye ndatari bwasengerwa bwa muhamagaro. Rero haza kuba ukumbure kutabona kumwe ibintu. Yego nanje nkiri umwana n'ubusore niki sinasohoka sinisohora sano ko nsohowe bisono bivugira kuri televiziyo, ariko urumva nagiye ntabigomba n'amarira menshi cyane. Hanyuma rero mugabo kandi nza gusanga Imana icingaho nyene, sanga ndi mu bugaragwa je nyene iza gucaho nyene kugeza naho nza kuba ico nabaye no munsi. Nagiye nta muntu numwe jewe nsohoye mu ishengero atanumwe, kandi nta cete kibi mfitaniye n'amashengero atandukanye kugeza no munsi. Natanguye rero imvuga butumwa inzu kunzu Igitega, mvuga ijambo ry'Imana inzu kunzu, ndaribwira abamaraya, ndaribwira abasuma ibisuma n'abambuzi, ndaribwira n'abanyamigambwe. Ico gihe hari heze ibintu bya politike, imigambwe myinshi niho yari ikiza mu Burundi. Ndibuka yuko hari abo bitaba Jedebu n'abasanze sheke n'abaki, ubwo gwaruka nibwo nabwira ijambo ry'Imana. Koko Imana irampezagira ngira iganza ciza, donc ndayikorera baraheza barahinduka uno munsi nibo babaye
umushuzo mwiza canke intango nziza yo kwishengero rya Plein Evangile riba ico riri uno munsi. None icyo gihe wumva mu mutima uri anime n'impwemu yo gukorera Imana cyane numva wari uronderera ishengero. No kuvuga ko numva ndi anime n'impwemu yo gukorera Imana nta cubahiro kirimwo nta ndibuka yuko kandi je natangura igitega kandi igitega ntabwo jewe ari amavuko yiwanje ariko numvise ijwi rivuye ahantu abantu batandukanye bavuga bati genda ndaguhamagariye mu ntara ya Gitega ndagenda rero mu ntara ya Gitega rero urumva nta kindi kintu kandi ndashima Imana hari igihe umuntu aza gutangura bene ibikorwa by'Imana aziga ati je nzorondera imfashanyo nagiye atarivyo niyumvira mu mutima wanje hari igihe atangura agira ati jewe nzobwira ijambo ry'Imana bari abantu bafise amafaranga menshi kugira bazore batanga icicumi n'amashikanwa hanyuma ndabirye kugeza uno munsi ntavyo ndakora uretse iyo ishengero ryiyumviye riti ngadutange essence gutyo naho nyene babitanguye muri no minsi hafi mu myaka 20 ntanguye umurimo w'Imana igihe rero kera nari inkenye ico ntakoze kera nkikenye ni sinovu ikora no munsi mu byukuri bayo vero yego mu gihe birumvikana mu gihe wariko ishengero riko rirakura barabonye uraguze imodoka barabonye urubatse inzu ntabavuze yuko ushobora kuba wabikuye oya kuko igituma bitari gushoboka nuko ataho mpurira no gusinya ku makonti y'ishengero oya kandi urumva ibyo onye byaci bituma haza ubundi burongozi kugira ngo burongore ishengero rya Plein Evangile nka representation legale hanyuma rero nari nsanzwe ndumudandaza hanze y'umurimo w'Imana ndumudandaza urumva yuko ntaho bari kubivugira n'abana nabyaye ibyo onye barazi uburyo nevoriwa ego kandi barazi yuko uraza ari naho yoba imfashanyo y'imfashanyije donc iza ifise intumbero yayo n'amaraporo yayo kandi n'igihugu kirabimenya nta gucako hirya no hino kiretse baba bandi usanga bariko bari b'Imana ego birashika ugasanga ishengero ryavutse nkuko watubwiye ngene ishengero rivuka neza rikaba ari ryiza rigakura neza mbega ibintu bituma ishengero rikura neza bikagenda neza nibiki ikintu ca mbere no kuvuga ubutumwa bwiza nkuko nabikubwiye amakosa abapastori bakometa bakora ikintu ca mbere nuko usanga bagenda gutangura amashengero basohoye abandi bantu agasohora umukozi w'Imana akuye muri fekabona akona karorero cyangwa akuye muri Pentecote ukaca usanga rero imyizerere ya Karore NDUWUMUKAMA nk'umu Plein Evangile siyo myizerere iyo mvuze imyizerere doctrine siyo myizerere donc imyizerere ya Plein Evangile siyo myizerere ya Pentecote ya fekabu ya vivante uriko uravyumva rero usohoye umuntu ukuye muri vivante ukamuzana muri Plein Evangile azokugora kuko nta bindi bintu azi atari byo muri vivante nico gituma muri experience namaze kugira jewe nasanze nta muntu yavuye ahandi mwishengero waramukuye mwishengero ashika aho yoboye ngo akugirire ikimazi donc par rapport ya wa wundi wakura mu vyaha ukamwigisha ukamuforma ukamugira umudisciple kugeza asa nawe kuko nawe usana Kristo Yesu donc nuvuga ko abantu bose ukuye ahandi bazokuberihwa bazokubera ikibazo kandi bamara ibibazo bamara amahwa kubera ko en fait abarongozi kubera ubujuju bw'abarongozi bahamagawe n'Imana none ko tubona kenshi mu mashengero umenga birahakwa kumera nk'imigambwe ugasanga ishengero agumakoka abantu ati nuzi iwacu bigende gutya none bijya ushobora gusanga ari umuntu yahamagawe n'inda atahamagawe n'inda yahamagawe n'icubahiro atahamagawe n'icubahiro ntazi vyarimwo uriko uravyumva uyo muntu rero urya koka nta muntu akoka kuko uwo muntu naza donc nta kimazi azogirira Imana ni byiza ko uwo muntu aza d'abord utamuhamagaye mubwira ijambo ry'Imana ndamaze kubona amadini atandukanye ntovugira ngahanyo ko umuvyeyi w'amashengero atari makeya aho usanga bariko barabwira ijambo ry'Imana abantu bamaze kumva ijambo ry'Imana uriko uravyumva bagira ngo nuze wacu igikenewe niki
Yesu yadutumye ku banyamahanga, ku banyabyaha, kugira ngo duhindure umunyabyaha, hanyuma tumwigishe donc l'enseignement. No kuvuga ko ahanotera kamo rero n'amashengero atandukanye, amashengero ya kera n'amashasha, uzosanga iminsi yo kwa Mungu hari amashengero agira icyo twita prédication, akavuga ubutumwa, nko kuvuga ubutumwa bwiza kuri stade, urabyumva, aho kwigisha icyo twita l'enseignement. Abakozi b'Imana batandukanye ibintu bibiri, kuvuga ubutumwa, imvuga butumwa, no kwigisha, la formation des disciples. Donc no kuvuga ko rimwe na rimwe nibyo twovuga ubutumwa bwiza mu ishengero bivanye n'uburongozi bwa mpemu yera. Hari igihe Imana ibikeneye gukangura ishengero, kuko muvuga butumwa arakangura ishengero. Mugabo kandi kuwa Mungu cyangwa hagati mundu duhamagariwe kwigisha la formation. Iyo formation rero si ya formation yo kubabwira yuko amadolari agira shiki, n'indege ihagurutse muri Amerika. Narumvise abantu bakunda kubyigisha ngo ubu unyirahagurutse muri Amerika wigira ishiki ngizanye umuceri n'amadolari. Si bijya mfete abapastori bamwe tubona uko bameze. No kuvuga ko ubereka ishusho ya Kristo Yesu, abantu kabatwara mu ijuru bakya n'ibyaha, bakezwa, bakuzura ingabire z'Imana kugira ngo bakorere umwami wacu Yesu Kristo. Abo nabo wewe wivyariye rero, ntukwiye kuba igisuma cy'abapastori uno munsi, igisuma cy'abakristo uno munsi. Abapastori bahebye bamwe bahebye kwiba ibi n'ibindi, mugabo benshi usanga ari abasuma b'intama. Aba bandi Gatarina si bose, bamwe wonyumva aca yimenya, ugasanga aragiye afashe umurwi munini vraiment w'ishengero, mbere n'ivyuma by'ishengero bagaterura, n'intebe bagaterura ngo twarabizanye. Hari abantu batazirira ibintu bavuga mu by'ukuri n'ibyo bakora. Bene abo rero twe tubita n'Imana ibita ibisuma. Yego, voilà. Biraboneka yuko by'ukuri muri no misi haribonekeza cyane ibintu by'amatati mu ishengero, na cyane ku bantu b'abarongozi cyane. Ico hari gihe abantu batashobora kugitahura, bashobora kukiduhera insiguro kubera iki abarongozi mu ishengero rimwe bafise umurimo umwe bashobora gutata, ugasanga ibintu byabaye nabi n'akamaramaza. Mu by'ukuri muri no minsi bisigaye biteye isoni. Mu by'ukuri ugiye kubiraba ni ibintu biteye isoni kandi biteye ubwoba rimwe na rimwe, kukurumva hariho n'abahasiga ubuzima wanagomba, ugasanga turabaye icete kibi. Rero burya abantu benshi ntabyo bamenya, kuko aturuha agenda ku kazi kiwe, abona ishengero ryiwe ritekanye, ntazi ibiriko biraba hirya no hino. Uti none mbega biva kuki ayo matati? Biva ko hari gihe justement usanga umukozi w'Imana we warahamagawe uri representant legal, utanguye ishengero, usanga mu ntango wikora ku bandi bakozi b'Imana bavuye ahandi usohoye ahandi, ugasanga abo bantu nabo hari ahantu bari basanzwe barabagarariye, bari abantu batubaha, uko nta muntu asohoka ishengero ryiwe mu by'ukuri adasanzwe afise amatati muri iryo shengero, ataguwe neza muri iryo shengero. Ugasanga ro kutagubwa neza kumbure bimuva ko nawe nyene. Uwo muntu rero wamuzana mu ishengero niho rero bishika, ugasanga ntari kwarabona uko nawe ubona. Rero no kuvuga ko rero kenshi birakunda kuva kuri vision, kudahuza vision. Umurongozi nyene gufonda ishengero afise, ugasanga abandi ntibayitahura kuko yabashikije mu murimo w'Imana, aho kubanza kubategura, kubaforma imyaka bariko barategurwa. Urumva rero no kuvuga ico ni cambere. Ica kabiri ni itunganywa ribi ry'inzego z'ishengero. Nico gituma dushimira leta y'u Burundi, hamwe mu isi ntibiriho. Donc leta y'u Burundi rakubwira iti kurikiza amategeko akugenga. Twebwe leta twashingiye intahe twatera ku igikumu ko amategeko yawe ameze neza, nuyakurikiza yaba Imana imbere y'Imana cyangwa imbere ya leta ntuzobicumurako. Uriko uravyumva? Ugasanga rero representant legal ya mategeko yashinga na mategeko gusa ahagaze mu kirere, hariya anye ndani mu nzu ntashirwa mu ngiro. Urumva rero nico kintu higira kabiri. Ica gatatu ni igihe representant legal usanga ari umuntu atari capable gutegura abigishwa biwe.
uravyumva usanga ari babandi bazengurura Bibiliya ku munsi w'Imana gusa usanga ari babandi atagomba kwigishwa no guca bugufiya. Icakane ni ikintu citwa icubahiro. Mu bisanzwe hari igihe yabo uwo muntu yazanye amatati yabo uwo byavuye ko representant legal hari igihe biva ku cubahiro ako kantu konyene kuko ba representant legal no kwitwa reverend pasteur kumbure wewe ni hopfuye ubibaye uriko uravyumva ni hopfuye uronse umuntu ngira ngo yogira atendagize yambo ono kuntu twebwe twunama gose urumva akonako ni turufu ryiza yuko ako kubahiro nako ukaronka kugira ngo mwishengero iwawe uronka abantu bakuramutsa benu ni ibintu nk'ivyo hariho n'ibindi rero uravuze ku cicubahiro kandi ico turakunda kubona kenshi abapasitori bamwe baritwa ba bishop abandi baritwa ba apotre n'ibindi byinshi tudashobora kumenya mbega ivyo byo genda gute kugira ngo umuntu ashobore kubirengera ntakorere kuri iryo zina byo guko aho nyanga abandi. Ubwa mbere na mbere ico twomenya ndiko ndatangara na jewe ugiye kuraba harya muri organe dukore mu mashengero twemerera usanga umuntu agisaba kwemererwa usanga yisinye ko ngo reverend pasteur canke ngo bishop ni congereza musenyeri uravyumva ni musenyeri hari n'uwita ngo archbishop uri hejuru y'abandi basenyeri n'ibintu biteye agahinda niko no bivuga bande babigira bande nyene njyani babandi nyene none muraheza mugendanza gute hajya tubigenza gute nyene rujya gwego mbega nta tegeko rihari ntago turabigenza twarabishikirije mu bushikiranganje donc tuti ilegal birabaye ibara none ko twe twakuze tubona nka jewe ndazi nk'umuntu hari abantu no kwita no gyandi yakwa musenyeri nk'aba tubona batwitangiye imbere ya mashingiro ya Anglikana ya Pentecote yiki na jewe ndigahaye ndi apotre mugabo bakomba yuko bongira ntuze musenyeri ndavyanga ira musenyeri kiraremereye uravyumva haje ndiko ndavuga ijambo ry'Imana ndataragurika siniyengenga kwa kundi kwa urumva hari ibintu biremereye mu vyukuri hariho responsabilité vraiment ziremereye n'abantu bakubonye bagira bati vraiment c'est un évêque n'umusenyeri vraiment uri kuravyumva hari rero abantu badashobora kurealiza ivyo bintu bivanye n'uburyo bakuze n'uburyo barezwe n'uburyo bagize iki erega naho dukizwa justement muri aya matitre yacu niho cubona umuntu ukabona utuye umuntu no witeka mu vyukuri rero je nkavuga nti twarabihaye leta kugira ngo leta ikiradusaba yuko twokrea ine commission yo kuraba ivyo biti biriko biratuma amashengero asambuka ubu rero turaciyumvira kuri iyo commission kuntu yobaho kugira kameme nukuri ibi biti biriko biramara abantu mu mashengero kandi basenga Imana turaba uburyo kumbura ivyoja mu ntuzeye ico rero ndakivuze yemwe abanyanka ni benshi cyane ushobora gusanga n'uri kwarandaba ngaha anye acagira ati wewe ntacuzi ariko nico njejwe uretse muri iyo organe ndakijejwe nkwaboneye izuba abatari bake muri aba bakozi b'Imana turi kumwe ngahanye ngo yego vraiment nk'umuntu afise experience yego vraiment uretse ivyo by'ibiti mu ishengero bishobora gutera ingorane turabona benshi bavuga ati twebwe umurongozi wacu afata ishengero nk'urugo rwiwe nka famiye yiwe mbega ivyo byo mwarabibonye mubona vyo turi ako niko kaga rero ako niko kaga aho usanga umuntu yafashe organisation ntitwibuka yuko ishengero rigizwe n'abantu batandukanye wewe representant legal wewe userutse muri bo gusa bagutoye gusa bati duserukire tuje imbere araho kandi mu vy'ukuri ukeneye izindi nzego nico gituma rero ishengero rimaze kubiryawe ugasanga reverend pasteur ni reverend pasteur uratumva niwe yigisha kwa gatatu kwa kane kwa gatanu niwe yigisha dimanche ugasanga umwaka wose uraheze bigenda bene uko none uwo muntu wumva yuko hari icyo azomarira intama ziwe abandi bazokura ryari abandi bazokura mu by'ingabire ryari aho ugasanga representant legal nta zindi ngabire aretse mu ishengero ngo zitangure gukora ingabire za administration zo gutunganya ingabire z'ubutunzi ugasanga ntumenye amafaranga agenda pastor ntakwiye gufata amafaranga mu ishengero pastor ntakwiye kugira ahantu bihwanira n'amafaranga y'ishengero
bikwiye guha n'amafaranga y'ishengero ayahawe atari we yatanga ari we yahawe s'il vous plaît donc représentant légal agatandukana na paruwasi akaja ku ruhande paruwasi kagira chaque paruwasi kagira intuze inama yayo abajenama bayo batunganya iby'amafaranga yose yinjiye n'imfashanyo zose ibintu bikaja mu muco none wewe uriko uratubwira ivyo watubwira ko uyu Karoli NDUWUMUKAMA ariko arababwira ibi bintu nibyo natanguye gukora kandi kuva ntangura ishengero sinigeze naparesa kuri signature nije nyene nsinya mu bandi ubu narahavuye noneho ndabiva ko byose ndabiva ko nabandi basinya no muri organe kandi muri leta ahandi ko ndakora sinsinya ho nta nahamwe naranse kugira signature yiwanje donc nukuvuga ko ndabigira kugira ngo nanke agasembwa ntihagire umuntu hava afatanya ibyanje n'ibyishengero n'ibyo murimo w'Imana ukura byumva niko navuze muri organe ndi nta bakozi b'Imana bakwiye gufata amafaranga bagenda uko nyene kubw'umuhamagaro uriko randigera kugira ngo ntihagire pasteur avuga ngo mviye ngo ujya mu ntamezo kubera amafaranga dukotiza muri organe tubaha bagaheza bakabaho no icyo kintu cyo naragihakaye naho bo yamana no kwakira ego umukozi w'Imana birumvikana ko ibibazo ari byinshi ariko kubw'umwanya dufise tugomba tugarukirize ngaha tuzoshishikara ibibazo n'ivyinshi mu ishengero uzoshishikara utubwire kwa kabiri ukurikira igice kigira kabiri kuri izi ngorane ziri mu ishengero n'ingene zotorega umuti ariko imbere ko turangiza sinzi ko ufise ico ushobora kubwira ariko batwumviriza imbere ko turangiza turabaye kazi ego donc kugira ngo kumbure ngira ikintu ndangirije ko nuko abantu bakwiye kumenya namba barahamagawe n'Imana nukuvuga ko dufise imyaka mike yo kubaho ngaha ku isi iyi mibiri twambaye iba ifise imyaka mikeya rero umurimo w'Imana turiko turakora no umurimo wa data tuzotanga raporo imbere y'Imana ndabasunike ko abakozi b'Imana bakwiye guca bugufiya bakarondera abandi bakozi b'Imana babaforma bakabigisha mu by'ukuri namba bafise inyota yo kuja mu ijuru no gutwara intama z'Imana mu ijuru bakabiba ibikomangoma Imana yemera ngaha ku isi bagende mu bandi bakozi b'Imana bace bugufiya baheze babaha impanuro donc babe abadisciple babandi badisciple babandi bakozi b'Imana niko muri za Kenya na Tanzania hose usanga bimeze nta muntu yiyadukiza ngo ngo yite musenyeri atabanje kwa former Part1 avec naje bari jewe n'abaya apotre ari konsengewe na nyakubahwa Fentuze nyakwigendera musenyeri Buconyori yego sinivyi yadukije ko baramera nkanje rero ariko sukwirata yego turagushimiye mukozi w'Imana kuri kino kiganiro dushikirije ku byo musanzwe muri ko murakora n'ingene mutunganiriza amashengero n'amadini turizera ko tuzoba turi kumwe ku wa kabiri ukurikira mu kindi kiganiro kigira kabiri kuko turumva ko tutabihejeje uracafise byinshi byo kutubwira tukaba tugeze mu mwanya wo kurangiza Imana ibahezagire amen turabashimiye namwe mwese mwako murakurikirana kino kiganiro aho umukozi w'Imana atubwiye ingorane nyinshi zaduka mu ishengero zigatuma zitera amatati ikiganiro ntikirangiriye hano ariko igice kigira kabiri muzogikurikirana ku munsi wa kabiri nkaho twatanguriye tubahaye ikaze mushika mukurikirana ibiganiro vya televiziyo itaje birabandanya Imana ibahezagire